niki catumye dufata ukwezi kwa ruheshi k'2017. Iyo nyishu nayo ni muri uku kwezi kwa ruheshi umugambi ugayitse wo kuburabuza abarundi biciye mu guhungabanya inzego bitoreye ugiye kongereza umuvuduko. Abagize ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambi bahanye isango mu gisagara ca Geneva mu gihugu c'Ubusuwisi inyuma y'inama mpuzamakungu bikitse inyuma y'inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu. Urutonde rw'ivyo bazokwiga bikitse inyuma y'inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu bahanye isango mu gisagara ca Geneve mu Suisse. Urutonde rw'ivyo bazokwiga muri iryo koraniro kaminuza ryabo, agatutu, akavuna musase n'agahimbaza mushyi bazokenera muri ico kiringo c'ikoraniro bazobironswa n'ishirahamwe mpuzamakungu n'umuryango n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryiyemeje kuja imbere mu kuvuguruza abenegihugu b'u Burundi. Muti mbega kubera iki bahisemwo kwinyegeza inyuma y'inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu? Ni kubera ko bagiriza Uburundi, ni kubera ko ivyo bagiriza Uburundi bitagira ifatiro, ntibigire n'ishingiro. Bibwira ko bashobora guhuma amaso amakungu bakoresheje ikibazo c'inkoramutima bimaze kugaragara ko cabaye urwitwazo ku bihugu bimwe bimwe mu guharanira inyungu zavyo. Ntivyari bibi ko ibihugu biharanira inyungu zavyo. Ikibi kibishe muri ivyo nuko kenshi babikora barinze kwambika ibara no gukorera intibishushe ibihugu vya Afrika harimo n'u Burundi ngo babone kubifukama mu nda. Nimuhendwe rero mubona, murama mwibuka ko ugutuka atagutorera kandi ko akanyoni kagomba kujya kandi kavuga ngo kanukuru keke. Uburundi nta ciza na kimwe bwiteze i Geneve muri ruheshi, kiretse habaye igitangaro. Icegeranyo kizoshikirizwa inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu ku magenekerezo ya 14 na 15 ruheshi ni kigabane ubutabizi yogira ngo ni gishasha naho shwi. Ni nyabona umwungu wa Rwaruyuzi ubwo nabwo surundi ni cacegeranyo cifatira mu gahanga Burundi cakozwe na wa mugwi bise w'abahinga bigenga EINIB. Cacegeranyo bakora bisunze inkuru zandikwa kuri wa muhora mukunda cane WhatsApp. Umaramara ngo bazovayo atani isoni nazikeye. Abagize ayo matohoza baremeza ko begeranije inkuru bakoresheje WhatsApp bakabeshira igihugu n'abene igihugu ibintu biteye isoni kandi vy'ibinyoma kugira ngo banezereze abari babatumye. Leta y'u Burundi yarabeshuje ico cegeranyo, ivyo yanditse yiregura irabishikiriza inama mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu bibi vy'ubusa. Imvo si yindi nuko Uburaya bwashaka ko Burundi bufatirwa ingingo vyanse bikunze, ingingo yo gushiraho umugwi ugiye kugira amatohoza. Namwe murabizi mwene iyo migwi yo gutohoza ishigwaho kugira ngo yemeze ingingo ziba zafashwe kera. Mu gihe hazoba hariko haba inama ivuga ivy'agateka kazina muntu, abansi b'u Burundi ntako batazogira. Ubufaransa buriko buratera igitsure igihugu ca Bolivia ngo gitume ko kibina ciza inama yiga ikibazo c'u Burundi. Muri uko kwezi kwa ruheshi iruhande y'ico gitsure c'Ubufaransa gitera igihugu ca Bolivia ngo gitume ko kibina ciza inama yiga ikibazo c'u Burundi, muri ukwezi kwa ruheshi ishirahamwe rya Buraya naryo ririko riraremera umuryango w'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko EAC ngo ritunganye ibiganiro hagati y'abarundi mu kwezi kwa gatandatu canke mu kwezi kw'indwi. Mbega ivyo bituruka kuki?
si kindi amezi ya mukakaro na myandagaro nk'uko benshi babizi ni kiringo c'uburuhuko ku bakozi bo mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU nabo abahinga ko inzego nayo abahiga ko inzego zihinduka bakaba barondera ingingo ntabanduka imbere yuko ikoraniro mpuzamakungu ONU ritegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga rizoba. Ngizo imvo nyamukuru zituma ukwezi kwa gatandatu, kwezi kwa ruheshi, kwezi k'umuvuduko udasanzwe. Tukaba rero twiteze ivyegeranyo vy'amashirahamwe atandukanye, abanyepolitike n'abajejwe imigenderanire hagati y'ibihugu bazodukurakuranwa ko eka hazoba amarementanya atandukanye. Mutima w'ico cegeranyo kizovuga iki? Ni vya bindi nyene mumaze kumva, ni vya bindi musanzwe muzi. Kizokwagiriza imbonerakure ugufata abantu ku nguvu n'ubundi bukozi bw'ikibi. Ico cegeranyo kizokwagiriza inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi ko zidahengeshanya kwica abo zijejwe gukingira. Kizovuga ko abantu badasiba kunyuruzwa, congere kivuge ko hari abantu bakubagurwa bakaborezwa igufa. Kizovuga ko abantu batishira ngo bizane na cane cane mu guserura ivyiyumviro n'ibindi. Ariko rero hariho n'ibindi ico cegeranyo kizorenza ko uruho rw'amazi. Ivyo navyo nibi, ico cegeranyo ntikizohirahira ngo kivuge ku gihugu c'u Rwanda cigisha impunzi ibikorwa vya gisirikare. Nikizovuga ko urwaruka rw'abarundi rwigishwa kwica mu makambi y'impunzi mu Rwanda. Uburundi urantunga. Ico cegeranyo nikizovuga ko abagizi ba nabi banyuruje abantu hanyuma bakabica kandi ataco bazira, bagaheza bagata ibiziga vyabo mu nzuzi canke mu mabarabara. Ko abashatse gutembagaza leta bibereye mu Rwanda no mu Bubiligi aho basasigwa indavu. Ko Burundi buri mu mahoro kandi ko umutekano atari agaseshwa rumuri mu gihugu cyose. Ico cegeranyo kandi nikizovuga ko abansi bahora bararasa bagatera amagrenade mu bunywero naho hose hakoraniye abantu benshi bamenyekanye baratsindwa barakwigwanisho none ubu bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Banyakubahwa mwese bashinga amateka bashinga ntahe bapfasoni gwaruka bitavye ikiganiro, hari byinshi bizovugwa hari n'ibindi bitazovugwa. Reka twe turageze ngaha, ijambo ni rwanyu, nta numwe ari umuhinga mu by'agateka kazi na muntu gusumvya uwundi ngaha. Ico tuzi ico ntakekeranya ndabona imbere yanje abantu mbere bansumvya iby'agateka kazi na muntu na cane cane mu kukagendera. Reka rero tubaha ijambo, murakoze cyane.